Yeah. wewe kuza uhindutse ikidandazwa hariya uko nukuri kw'ibintu nibaza ko duhava tubitahura namwo Yeah. wewe barakwangaje mugabo bakeneye gukora kandi ndakumenyesha ko wewe amahera uba watanze uko biri kose baguha visa y'imyaka 2 baguha visa y'imyaka 2 muri guverinoma irihwa hafi y'amadolari 200 we mugabo ayuba watanze urino abari make bisigura ko aramahera bobo bashizeko bisigura ko bagufise kw'imitahe bamaze kugira kw'imitahe bagufise nk'ikidandazwa ategeza kugukurikirana uri itunga ryabo avyumva bategeza kukwakira bagushikana huba kandi nibaza ko iki kintu nico no conseil abantu bavino kugenda mwinzira birafise garanti gusumba kugenda wirondeza ko ni Imana irafise ivyagezwe tubwira kwitondera ahariho hose rero hategerezwa kuba hafise ingene hatunganijwe ibihemerewe kwakorerwa n'ibitemewe ico gihe rero umuntu aciye ubwenge ugomba kuja Dubai ugomba kumenya mbega ni ikihe kintu Dubai batemera ko gikorwa nivyo hari igihe ibintu babishiraho tuve nko mu Burundi turafise ibwirizwa shingiro amategeko yose akomoka ku ibwirizwa shingiro societe zose zihari zirafise stati zirafise ivyo zubahiriza donc umaze kuba uri ahantu kana akamenya ngo hano hantu kugira ngo ndahabe neza ni vyiza ko nitondera bino bintu bavuga ntibantumye gukora promotion muga ni vyiza ko dushimira abantu batugiriye neza bagihari hanyuma kandi ndabivuga ku bw'inyungu cane z'abagomba kuja hanze uko inifo uzimiye ugatera intambuko mbi bishobora kugirira risque y'ubuzima je ndakonseye umuntu ariko ategura kuja Dubai ukonsulta agence Holy Travel muri mairie numero 12 biro numero 12 ashikeyo abaze ivyo baza kumubarira ndagarantisa ko ari ukuri ijana kwijana sinova ngo kuza kuba ari ukuri mugabo ibice byinshi kwijana ndabafitiye confidence ndafitiye ikizere kubera ko ibambeshe kandi n'inyuma yuko maze kujayo twagumanye ubusabane twagumye dukominika kandi ikindi kintu nemeza nuko donc sabantu benshi tubayeho mu buzima bwo kumva ko dushaka ko twotena imbere muga tukagirira ikimazi abandi bantu hari umutima nasanze mu murongozi wa agence nari nibaza ko ugoye kubona mu bantu ndabaramukije abakunzi bagaciro media nizira ko mumeze neza aho iwanyu mu nkundire ndabakengurukire cyane kuba mwaraduhisemwo mwahisemwo chaîne nziza ico dukora ngaha ntabwo ari kubasambura ariko turabubaka mwite ni na merveille inyuma ya kamera kuri micro ya mbere imbere ko nakira umuntu mushasha mu kibanza ciza bikamaze ndabibutse kugira subscribe mwebwe muri bashasha musigira ka like mbone ko muri intéressé aga commentaire mutubwira ivyo twohindura ivyo twokora ivyakwigishije mu kiganiro nico ukeneye kubaza commentaire ni kibanza ciza canyu kugira ngo tuganire partage ikiganiro ivyo twavuye ngaha bimenye benshi nakira mu diaspora murakoze reka ndakwakire kuri agaciro media murakoze cyane amazina ni Patrick birashoboka ko abavyeyi banyise hanyuma ndabaramukije mu izina rya Yesu nongera ndamutsa biko baradukurikira bari ahatandukanye bamerewe ugutandukanye ndabwira ko Kristo ari muzima kandi ngo biracashoboka n'ubwa mbere muri studio za agaciro media ego me uko wahibaza utarashika ngaha wimva gute ndanezerewe cyane ubwa mbere kwakirwa muri studio za televiziyo yanyu nziza ndabashimiye kuba munyakiriye aho kandi yameze neza murakoze ego reka tugukengurukire cyane natwe kuba washitse muri kino kibanza afise byinshi agomba tuganirize nkivuga navuze ngo mu diaspora mucaraciyemo niko benshi bakunze kuvuga nibaza ko caciyemo n'igiki caciye he byagenze utari kico nizera nuko uko biri kose turashima Imana kuva ngaha mu Burundi uragiye Dubai umaze igihe kingana gute wagarutse gukubera iki gukora ibiki murakoze cyane Dubai niyo ndiko akora ibikorwa bya misi yose simpava ngo nagiye kurondera ubuzima ko ubuzima turabufise ahubwo nukwagura akarere navuye ngaha mu kwezi kwa kabiri ntango z'umwaka hamubona aho nagarutse gukora bimwe mu bijanye n'ubuzima bw'iwanje bitandukanye hanyuma vuba cyane ndasubirayo murakoze umaze akanya gato ariko tuvuze gato bivana n'ico umuntu aba afatiye ko ari ku mwanya ntuba muto
kuko n'amasaha 28 si make kugira here, arashobora gupfa vyinshi, arashobora gukira vyinshi. Yego murakoze. Imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, reka tubanze tukubaze ukuntu wisanze Dubai. Tubwire mu ncamake, mu majambo make ingene vyagenze kugira wisange Dubai. Murakoze cyane. Dubai narahejeje ishure mwaka wa 2023 mu ntango, hanyuma muri je ndiyumvamo ko ngomba kuvoyaja, ngatera intambwe nkava mu gihugu c'amavukiro kugira ngo nshobore kuja hanze y'igihugu mu mvo zo kurondera amafaranga kandi menshi. Hanyuma nabigerageje kenshi, ngerageza ahatandukanye mu bihugu bitandukanye. Murazi ko abari ama visa d'étude, akabaho ama migration professionnelle, akabaho ama visa de visite. Nabigerageje kenshi rero ahatandukanye, ariko ntivyashobora gukunda cyangwa ngo vyorohe. Mu nyuma mpura n'umugenzi apartage amakuru ya Dubai, arambwira ati niyo nanimaze igihemba kandi ni heza, wojayo vyogenda neza. Umaze kumpa amakuru arampartage ibishoboka, numva ndabaye interested, numva ndahakunze. Nawe ati mfasha rero uko vyogenda, arambwira ati reka tugerageze, tariko 99% bitegerezwa gukunda. Anagomba tuvuge mbere 100%, amara mfasha kurondera visa ndayironka, aranyoriente uko bishobora kugenda vyose, kandi vyagenze neza. Akazi ndakaronka, ndagenda ndagakora, niko mubara ngarutse mfise utwonje gutunganya mu vy'ubuzima busanzwe. Nawe akaba ari umurongozi wa agence Holy Travel ikorera muri Mairie Bureau numero 12. Inyuma yanje we yambwiye ko ndi imfura yiwe, ko arije naringiye bwa mbere arungitse, ariko mu nyuma yabo yarungika benshi cyane, abonzi nabo ntazi. Muri rusange nivyo murakoze. Mbere yuko tubandanya, twibutse abakunzi bacu yuko iyi agence ariko aratubwira ariko ibikora neza ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'ahandi yaruguruye, kandi imiryango iruguruye kuri mwese. Abagiyeyo baratuzanira amatemwanyaje yuko basanze ibintu bimeze neza. Urashitse mu gisagara gishasha, urashitse Dubai, nikihe kintu ca mbere cagutunguye? Murakoze cyane. Nibaza ko ivyantunguye si bike. Simvuki Bujumbura, ubwo umunsi wa mbere nzi Bujumbura. Peut-être nawe umunsi wa mbere uzi Bujumbura, ari ukuntu wisanze, abari ahantu hashasha haryoshe kubona. Donc buri mu mashimwe menshi, nivyo vyanshikiye maze gushika Dubai, kuko vuye iyo mvuga shiki Bujumbura c'est beau, vuye Bujumbura gashika Dubai c'est très beau. Uza gusanga rero hari ibintu vyinshi. Icambere uburyo hatunganijwe, uburyo hasa, ivyo uza kubona abantu badasuko wahora ubona, ko na majorité n'abazungu n'abarabu biba biryoshe, ariko na challenge ntiziba zibuze, kwibaza hano ngira ndahabe gute, meze gute. Ariko muri rusangi kubera ko ni vyiza ko umuntu ikintu cyose dukora tugisengera, kubera ko mu Burundi naho Imana, Dubai naho Imana, ukumva ko Imana ari omnipresent muri kumwe hose. Hanyuma maze kumva kuri kumwe n'Imana, ko bigenda kose, bitangaza ubona uko biba biri kose, uvuga uti byose bitegeza kugenda neza. Muri rusangi rero byantunguye n'ivyabaye bike, mugabo muri vyose nagiye ni adapta ko nari kumwe n'Imana, kandi ndashima Imana yabanye nanje. Murakoze. Imbere yuko tuvuga ku buzima ubayemwo Dubai, reka tumanze tuvugane ku kintu watubwiye yuko hari umuntu yakweretse ati ingo ndagufashe bice muri iyi nzira hama ugende. Waravyizeye kubera ko yari umugenzi wawe. Hari abandi ashobora kuba atari abagenzi babo bantu bakora muri iyo agence. Hari benshi imbere bavuga ati ibi bintu nubo explore uravyibuka bigishika, bavuga ati barakuri inoti yawe bikaca birangira utagiye. Mbega wewe vyagutwaye igihe kingana gute kugira ushobore kuronka visa? Murakoze cyane. Bwa mbere bwo bw'ico novuga, igihe cose hari ikintu kitazwi cyane, nico abashobora kubesha bashobora guca binjiramo kugira ngo bashobore kwiba no kubesha abantu. Rero ikintu cyose utazi, udafitiye amakuru, biroroshe kucibigwamwo. Amakuru ni ikintu gikomeye cyane gishobora gufasha umuntu mu byo abagomba gukora.
surtout nsubiye inyuma gato ndibuka ko kera batubwira ngo hari umuntu wo muri famille yaje hanze kenshi azomubona abwira ngo yacinga ngo n'indege ngo hejuru ngo mbere ngo yahise araturamutsa ariko nuko tutari tuzi amakuru y'indege normal ivyo bintu ntibibaho sinzi kiretse indege zimwe mugabo izi z'amavoyage abantu bavoyage bagiyemwo nibaza ko ico kintu kitabaho rero ndiko ndaza kuri iki cyo kuja hanze ni ibintu tudafitiye amakuru menshi surtout ngaho iwacu ibintu vy'amavoyage ku immigra umuntu akava mu gihugu caca akaja ahandi n'ibintu bitagwiriye bitamenyerewe cyane surtout ku bantu batamaze kubijamwo rero hari igihe iyo uri kurarondera amakuru ushobora guhura n'umuntu akaguha amakuru atariyo rero ico novuga kuba bikenera kuba agomba kuja ahatandukanye itonde murondera amakuru hamurabo ubaza amakuru urabe ko ari umwizigirwa kubera ko ushobora gutera ukayitera nabo gatera intambwe mbi bikonona ubuzima bwawe bikagufata imyaka itari mike kugira ngo usubire kuba stable suppose mu gihe ugiye ugasanga ibyo wagiyemwo sivyo sahantu ufata imodoka ngo ndatashe bigusaba umwanya utari muto kugira ngo wongere ufate umwanya mwiza wo gusubira muhira urumva ugaruka muhira n'ingene uza kwakirwa ibyo wagiyemwo bitakunze mu mutwari stress wamaze gutakaza confidence wamaze gutakaza ivyizigiro uza kwisanga rero biko bihungabanya ubuzima bwawe cyo gituma mpamagarira abagomba kuja hanze kurondera ababaha amakuru yo bivanye naho ugomba kuja rondera abafise amakuru y'ukuri babizigirwa barahari sinzi uko bangana mugabo barabaho nimba hari hababesha n'abavuga ukuri barahari hanyuma jewe ico gihe ndabirondera nibaza ko vyafashe hagati y'ukwezi n'imisi mikeyi mbwa nibaza ko kwabaye ukwezi visa nca ndayironka normalement ibijanye na Dubai bitabayemwe ibindi bibazo biranyaruka ntibiteba cane uko si ibihugu bifise politique nk'iza handi ni gihugu commercial donc n'abadandaza kujeyo kwabo bumva mahera ni inyungu kuri bo ntibahavura rero bava ko bataguha visa nkuko tumenyereye ahandi umengo syandi byo bagiye kwita impunzi ntibikunda ufise ibikujanye ni wigendeze ibikujanye murabe ko biri rentable hanyuma urondere visa ugende ariko umuntu wese arondere visa ya Dubai ategezwa kuyironka kiretse uwagiyeyo akavayo afise ivyo yononye bo barafise ukuntu systeme yaho imukonesa kandi bidashoboka ko gusubirayo mu gihe yavuye afise ivyo atakoze neza ariko muri rusanga umuntu wese arondeye visa ya Dubai arayironka murakoze mbere yuko dushika aho nyene yayo ma challenge canke ayo makosa yandi umuntu ashika yagakora amakirukanwa muvuye nga mu Burundi kimwe mu agence yizewe abakorera arabarondera visa akabaha n'akazi akabagarantisa akazi canke akabaha contrat y'akazi mugiye gukora hari abavuga yuko ushitseyo ushobora gusanga akazi baguhaye atari kugiye gukora mbega ayo makuru niyo murakoze cyane ico nibaza ko ayo makuru ntaco mfise nza kuyavuga ko kuko nzi ivy'iwanje jewe ivyo bambwiye nasanze ari ivyo hamwe hoba hariho abasanze atari ivyo ngira nabazohaca bavuge uko vyagenze n'abari babarungitse hanyuma tubatinye tubace kure mugabo Paul Moma jewe nzi agence imwe donc izindi ndazumva zirahari mugabo iyo nemera nimwe kandi iyo nshingire ntahe nimwe niyandungitse hanyuma ibindi bimeze ukundi by'ukuri ntavyonzi hama ubuzima bwa Dubai mvuga nubwo mbayemwo subwa abandi babayemwo kuko sinjejwe kumenya uko abantu babayeho bagiyeyo muga ndavuga cyane ubuzima mbayemwo murakoze imbere yuko baguha akazi baguha iyo contrat ukirinda avuga ukiri no mu Burundi mbega baba babanje kuraba ivyo wize canke bakaguha sero n'amaposte ahari kuko nk'ubu nyimba hari nko kuba umuchauffeur hakaba kuba électricien nibaza ko ivyo utavyize peut-être byo hava bigorana bararaba ico usanzwe ukora canke ama experience ubusanzwe ufise murakoze cyane nibaza ko kuri ico ndakivuga ko muri ico gihe ugomba kumenya reka dufate ni igihugu nkuko tubona uburundi mu Burundi ubuzi buhari butandukanye iyo bagomba kwangaje umukozi donc kandi bivuga nisunze ukuri kw'ibihari simave nisunga peut-être ibyo twumvise oye
appel d'offre iyo bavuze ko hariho offre hakenewe umuntu yize iki afise iki donc les conditions bashiraho niko nahariya mu gutanga akazi kanaka nimba hakeneye umushoferi baravuga ategerezwa kuba afise permis peut-être aza kuba avuga igifaransa neza aza kuba afise diplome ya humanité kwa ivyo bintu baza gushiraho rero nahariya barabishiraho ku buzi butandukanye mugabo sico kimwe ariko barokrita umushoferi sico kimwe n'igihe baza ko ariko barokrita umuparanga umuntu donc agent de sécurité kwa bitandukanye numva umuntu bamurokrita avec profil ivyo bakeneye ico gihe rero iyo ugomba kumenya bitandukanye ucushika kuri agence hanyuma bakakorera bati hari ubuzi ubu donc bo baba bafitaniye amasezerano na societe ziri hariya zikeneye abo bakozi ababwiye bati dukeneye abantu aba igitigiri iki bafise condition izi nizi ico nibuka gusa kitabura kenshi barashiramwo ko umuntu ateza kubavuga icongereza impamvu bavuga icongereza hariya hakora cyane indimi zibiri ni icongereza n'icarabu carabu naco nibaza ko mu Burundi si benshi mugabo icongereza kenshi abatari bake abarundi turakivuga ego kandi dukwiye no kukivuga cyane kuko birafise akamaro abarundi kenshi tuvuga cyane igifaransa kuko twize muri systeme francophone mugabo ni vyiza ko n'icongereza kuko kiko kiraza uhereye hasi mu mashure mugabo kubera ko abize mu gihe giheze ni cari kirimwo cinshi gose bica bidusaba reko kirenforcer tukivuge tukirondere kandi icongereza kiroroshe kumenya umwanya wose ucigiye cyo kimene igifaransa burya ndavuga gato hari abo duhurira mu Dubai donc bize muri systeme y'icongereza harimwo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda n'ahandi igifaransa usanga ari zero presque zero ni bake baba bafise notion y'igifaransa kandi kiragoye kwiga ukuzi igifaransa rero tugerageze tumenye igifaransa muga twongere ko n'icongereza cyane nibaza rero ko mu gihe ukeneye akazi urashika kuri agence ukabaza hari ubuziki bakeneye abantu bameze gute wumvisemo profile yiwawe shawataka murakoze turabona babaherekeza iyo mugiye mufasha urugendo bakabashikana kuri aéroport bakabona yuko mugiye byose bitunganye ama agence aba baherekeje mbega mushitse hariya kandi baratubwira yuko mushitse hariya naho mufite abandi babakira est-ce que réellement nivyo barashika kubakira kuko ni mu gihugu mu gisagara gishasha ntuzi kwa yuteruja barabakira murakoze cyane mvuge kino kintu navuze nti Dubai n'abadandaza bose wewe kuza uhindutse ikidandazwa hariya uko nukuri kw'ibintu nibaza ko duhava tubitahura namwo wewe barakwangaje mugabo bakeneye gukora kandi ndakumenyesha ko wewe amahera uba watanze uko biri kose baguha visa y'imyaka 2 baguha visa y'imyaka 2 muri guverinoma irihwa hafi y'amadolari 200,000 we mugabo ayuba watanze urino abari make bisigura ko aramahera bo bashizeko bisigura ko bagufise kw'imitahe bamaze kugira kw'imitahe bagufise nk'ikidandazwa ategeza kugukurikirana uri itunga ryabo bavyumva bategeza kukwakira bahagushikana huba kandi nibaza ko iki kintu nico no conseil abantu bavino kugenda mwinzira birafise garanti gusumba kugenda wirondeza societe irakwakira jose sinzi abatakiriwe ikibazo kiba cabaye mugabo muri clause contractuelle harimo yuko wakigwa ugahabwa indaro ukavuzwa hanyuma ico nemeza nuko kenshi gashoboka baraguha amahera mugabo ukazoyasubiza mu mushahara ugasuma ugateka ushimye kugura ibihiye ni sawa ushimye kubirondera ni sawa baraguha igikoni kirimo gaze by'ukuri ubuzima bumeze neza hanyuma ukabaho barakwakira vyumve neza kandi si urukundo rwisha bagufiseko ahubwo n'urukundo guko ni business vyumve neza nivyo hari urukundo umuntu ashobora kugukunda kuko ari inyungu akeneye kandi sebo navyo ni vyiza mugabo wumve ngo uritunga ryabo bakoze mutubwiye yuko bakugarantisa imyaka 2 muri contrat mbega iyo myaka 2 ihetse ucutekera utwaho kagaruka canke opportunité zindi ziraboneka okay murakoze normalement sibo bakugarantisa deza ahubwo ni leta ya Dubai itunganijwe gutyo ni kuvuga ko iyo ID cyangwa se residence babaguhaye cyangwa karanga muntu yabo ni uba warose visa do deza nivuga inyuma y'imyaka 2 visa yawe biheze mu gihe societe bo mu bandanya gukorana akazi basubira kukurondera irindi visa y'imyaka 2 donc ni contrat iri renouvelable niko no bivuga
ego murakoze. Hari abantu bavuga ati ubuzima bumwe bumwe canke ubuzi bumwe bumwe tuba tubona ngaha mu Burundi. Reka ntanga akarorero abarundi baba badafata au sérieux gose, ariko hariya nibaza ko babukora ubuzi twita ubw'ikiyede aide. Hari ababugaya ngaha mu Burundi kubera babona peut-être ko burusha nuko budahemba cane. Mbega hariya byifashe gute? Okay, murakoze cyane. Ico novuga nuko navuze nti ni igihugu. Yeah. Abakunda kuhafata kumengo n'ahandi hantu hadasanzwe oya ni igihugu. Hanyuma nivyo hari iterambere bafise peut-être twe tutaragera ko mugabo nibisanzwe tuzorigera ko muri vision dufise. Uko nabo barafise aho bahereye naho bageze byo nibisanzwe. Muganda kwibutsa ko ubuzi buriyo no ngaha mu Burundi babuhari. Tuvuze construction bariko barubaka baguma bubaka no mu Burundi ariko barubaka abafundi barahari kandi ni beza n'akazi keza none igihugu cotera imbere gute hatabaye inyubako abubaka bategerezwa kubonekana ubuzi bwiza rero by'abantu bavuga ko atari akazi keza abo bantu ni turi kumwe ibintu byose turimo tuzi ko cyo turubaka kubaka igihugu kubaka isi no kubaka rero ni vyiza ubwa mbere hanyuma donc simava ninjira cyane mu bavuga ko atari vyiza umuntu arafise ukuntu yoriyanta ubuzima bwiwe hari akazi je numva muri je ntagakunze uni muntu agakunze hari n'ushobora kugakunda kubera yumvise ari mu mushahara munini atagakunda sivyo ni ibintu rero bibiri umuntu ashobora gufatira ko mu guhitamo akazi kanaka swate nica ashoboye canke nica akunda gukunda ikintu aho biravana igihe agakunda kuko kazana umushahara igihe agakunda yumva ati naho umushahara uba muto kano kazi no gakora rero construction cyangwa se akazi kajanye no kubaka nibaza ko tutavura tuva ko atari akazi kameze neza n'akazi keza ko arabagiye baragakora baraza barubakana bamazu yabo mu Burundi ivyo bintu rero niho havura ubifatirako nova ko ari amakuru y'intege nkeje niko novyita umuntu avuga ivyo sindamushigikiye sinavyiza umuntu avyumva muri we akaba akeneye amahera muri kagenda kore aca amafaranga uko akukora vyiza cane uhembwa umushahara muto je mbona wowe ukora ibituma uronka umushahara rero ico nibaza mwese arafise choix uvuga ati bino bintu ndabikunze no bikora cyane sino bikora mu utari uvuga ko utobikora ndeka guca intege bariko barabikora ico kiyede sico nkora mugasi nova ko ntoyikora ko ndazi ko nigeze kugakora ndaha mu Burundi uravyumva akazi nakoze ikiyede kandi ni bo nakazi keza murakoze umuntu wese novuga yuko biba bivana na target yiwe naho abashaka gushika natubwiye yuko hariho bamwe bitakunda ko basubira Dubai kubera ko hari amakosa usanga barakoze bakabirukana mbega nayahe makosa ayo makosa nayahe ushobora gukora hama bakakwirukana no selma mu kazi bakakwirukana no mu gisagara Okay murakoze cyane siniza amategeko mugabo hariho make nagiye ndiga ama cours avuga ivy'amategeko genda ragaruka kandi nibaza ko uko biri kose uri umuntu aciye ubwenge winjiye mu nzu ugomba kumenya ivyagezwe vy'iyo nzu kuko ni Imana irafise ivyagezwe tubwira kwitondera ahariho hose rero hategerezwa kuba hafise ingene hatunganijwe ibihemerewe kwakorerwa n'ibitemewe ico gihe rero umuntu aciye ubwenge ugomba kuja Dubai ugomba kumenya mbega ni ikihe kintu Dubai batemera ko gikorwa nivyo hari igihe ibintu babishiraho tuve nko mu Burundi turafise ibwirizwa shingiro amategeko yose akomoka ku ibwirizwa shingiro societe zose zihari zirafise stati zirafise ivyo zubahiriza donc umaze kuba uri ahantu kana akamenya ngo hano hantu kugira ngo ndahabe neza ni vyiza ko nitondera bino bintu bavuga kugira ngo ubuzima bw'ahantu burushirize gutemba bimvuyeko donc sinze gutanga impamvu zituma ubuzima bw'aho hantu buhungabana kandi bumaze guhungabana hari igihe rero biba ngombwa ko n'ubwiwawe buca buhungabana ico mvuga ni giki hari ivyo je nshobora kumenya mugabo hariho n'ivyo ntaramenya icambere novuga nukubanza kuhaba uri mu mategeko urafise visa yawe muri leta iremewe ico ni ikintu gikomeye cyane ugomba kumenya ndafise impamvu ndi ngaha leta irazi ko ndi hano nombe ivyo kuhakorera vyo biza mu nyuma leta irazi ko ndi hano iranyemera ko ndaha ico ni ikintu gikomeye cyane nibaza ko gishobora kuba kwegera abatari bake
kandi cyo bagufashe vraiment ugataha ndakeka ko bigoye kongera kuhagaruka mu gihe uriko mu gihe visa yaheze ntuze kuyihonovera mwico gihe ndakeka ko biba bigoye cyane ko ushobora kuzongera gusubira ikigira kabiri n'ibintu bishobora gukogwa vuga uti ibi bintu nk'akarorero no muri contrat je ndibuka ko harimwo ko ibintu byo kunywa ibiyayura mutwe hari hose nibaza ko ivyo bitaba vyeme so ni ibintu bitandukanye umuntu agomba kumenya hano hantu nibihe batemera nibihe hano n'ibintu banka cyane n'Imana hari ibintu yanka cyane donc ivyo byose ivy'Imana yanka vyose bikoze bukoze cyane bwari ivyo yanka cyane vraiment ugiye kurabusanga kenshi gashoboka yaranduye abantu ibibahora vomye ko ivyo bintu cubica kure nibaza ko ari nk'ivyo na Dubai hari ivyo banka cyane ikintu cyitwa ibiyayura mutwe ndagusubiriyemwo ngira nta na tolerance nimwe ngira yo kwigera ibaho ntibaho we genda fata ko ikintu cyitwa alcool mu mutwe futa warakamenyereye na warakamenyereye kukamenyera ndagusubiriyemwo usivye ko ntazi yo wakamenyerereye kuko no mu Burundi katemewe unyumvereze usivye ko ntazi yo wakamenyerereye fata ko kwiye gucugumaho wakamenyerereye mu Dubai ukabura abangiriye kucaye yego turiko turabona abajene benshi bumvise cyane uwo mugambi wo kuja Dubai kwisumamwo na cyane cyane kubona ngaha mu gihugu cacu bigoye cyane ariko tukaza twumva kandi ayandi majambo abari hariye babwira bari ino ati burya Dubai nta kazi nta mafaranga ariyo baca intege abandi mbega wowe muri rusange ubona abantu baba bavuye ino bagiye hariye baba babayeho gute murakoze cyane hari icyo nyiramvuge nibaza ko sinyiramvuge ko tudava duhuza cyane kucuvuze mugare kanongere ko kano kantu kucuvuze nta hantu hari amahera nta nahatari amahera cyo kintu dava tugihurizako twogihurizako cumbwira impamvu nawe hari amahera menshi nta nahatari amahera menshi ahubwo umuntu wese arafise yagwiwe yari kandi yari aho hantu rero tegeza kuyasanga yo byanka bikunda utayasanze yo ntayo uzobona ni wumve muri wewe ko connection yawe iri Dubai cugenda tegereza kuyabona ariko kandi mu bigaragara iyo ahantu hari terambere rya cyane biranashoboka ko n'amahera na opportunity cyangwa se amahigo yo kuronka amahera ashobora kuba menshi mu Burundi tuko tuva tugenda hari abantu bafise amahera menshi kandi baraha nyine batarigira basohoka igihugu bishatse kuvuga iki umuntu wese arafise umugisha wiwe mugabo iyo uri kurabona ahantu uri bitariko birapasa cyane hindura donc tubeho mu buzima bwo kugira kugerageza kandi tunasenga ukumva ko connection yawe ikoyanta kuko igihe ukumva ngo Dubai ngibura hari amahera ugacije ukayabura ugasanga wasize ibujumbura arayafise ni deception ikomeye izo gutakariza ivyizigiro ahandi zo kwisanga umenga Imana wese inshuti yawe ariko Imana ni inshuti yawe ariko nuri kurayibaza dukore gutega amana bigende gute ntamukana menya ngo si twese twandikiwe gutunga ko ijambo ry'Imana rivanga Imana niyitungisha umuntu inayituma kena sinzi ko tutabonanye kwa ukano rero ico mvuga ni giki je kuvyo mvuga ndavye jewe ndi Bujumbura na jewe ndi Dubai byarahindutse aho sindavyinjiramo cyane mugabo byarahindutse bivanye nuko ndafise salaire kai salaire mfise nayo nari mfise hama jenge narumva muri jewe ko vyukuri ngiye bitegezwa kuzogenda neza nagiye mfise assurance muri jewe muga ntibivuze ngo umuntu wese agiye ategerezwa kuyaronka mugabo bitavuze ngo ndaciye intege abagomba kujayo ugomba kujayo nasenga Imana yumve ko iyo connection ihari je ndamuremesheje vraiment amahirwe menshi nayo uko azoronka amahera mu izina rya Yesu akano karakomeye gose ndamuremesheje amahirwe menshi nuko azoronka amahera niyo bahiriza ibintu bibiri ndabivuze neza icambere azoshikeyo yumva yuko agiye kugira ngo azaronka amahera yongera agirire ikimazi igihugu n'umuryango cyo ni cambere igihe cyose tugomba kuronka ibintu muri twebwe tumve mu motivation y'uko ibintu tugomba kuronka bifitiye ikimazi abandi bantu atari twebwe gusa Imana tuba tuyimotivye kuko nayo ikeneye ivyo nyene iyo utanga kenshi Imana iguhindura stoke ya benshi ako ni kamwe kigira kabiri nashikayo muri we agenda azi yuko agiye kuba umwizigigo ivyo ndizigira ko Imana itazobora kubana nawe kandi izomucira inzira murakoze muri rusangi rero ubuzima bumeze neza kubishatse iyo tuvuze ngo amafaranga ngo nta buzima buriyo kuba ariko barabivuga nkuko turakeneye kumenya mbega akazi nyimba atari banga akazi ka mbere gahemba make kaba gahemba nkangahe
Murakoze cyane. Navuze ko hari ibintu byinshi ntaza kumenya kuko hariho byinshi ntarinjiramwe mugabo ivyo ngarukira ko ndamaze kubona ko vy'ukuri nta muntu ashobora guhembwa munsi y'imiliyoni 2 z'amarundi. Sinzi mugabo nibaza ko biri kose yoba yabiravye nabi adosha vyitondera. Ndavuga ngiye muri agence nkababaza ubuzi bafise n'imishahara bugira kandi kubera ko nzi iyi agence ndiko ndavuga ntibantumye gukora promotion mugabo ni vyiza ko dushimira abantu batugiriye neza bagihari. Hanyuma kandi ndabivuga kubw'inyungu cyane cyane z'abagomba kuja hanze kuko inifo uzimiye ugatera intambuko mbi bishobora kugirira risque y'ubuzima. Je ndakonseye umuntu ariko ategura kuja Dubai gukonsulta agence Holy Travel muri mairie nimero 12 biro nimero 12 ashikeyo abaze ivyo baza kumubarira ndagarantisa ko ari ukuri ijana kwijana sinova ngo kuza kuba ari ukuri mugabo ibice byinshi kwijana ndabafitiye confident ndabafitiye icyizere kubera ko ibambeshe kandi n'inyuma yuko maze kujayo twagumanye ubusabane twagumye dukominika kandi ikindi kintu nemeza nuko donc sabantu benshi tubayeho mu buzima bwo kumva ko dushaka ko twotera imbere muga tukagirira ikimazi abandi bantu. Hari umutima nasanze mu murongozi wa agence nari nibaza ko ugoye kubona mu bantu. Donc umuntu ashobora kugukurikirana kugera ku rugezo gukamenya ko n'amahera wahembwe afite ico yakumariye. Kuranyumva neza akamenya ubuzima muri kurabamwe akamenya ko amahera warose wayarungitse hama akanabugira inama ati burya ayo mahera si vyiza ko wocu yarungika nk'amahera burya uyarungikamo akantu kanaka ibujumbura ko kongera ko ibindi bihumbi 200. Donc kwasista umuntu mu iterambere kwasista uwo mutima niwo je ntari nibaza kuri mu bantu uko twakoranye ibintu n'abantu batari bake by'ukuri. Sinovuga ko urukundo tutarufise mugabo nukuri dusenga Imana twongera urukundo tubeho twumva ko tugomba gufasha abantu. Abantu ari umuntu vraiment ashobora kugukubita ikiwani noti yawe ikagenda ubuzima bukononeka rukazana n'uyu muntu eske abifisemwe inyunguki nivyo arashobora kubikuramwe amahera mugabo ko biri kose ntaco bimaze je nta mugisha birimwo. Reko ubona umuntu ashobora kugukorera ikintu kugira ngo wewe utere imbere kandi ivyo ukora akabikora ubona ko atari karondera inyungu ziwe ijana kwijana. Ivyo bintu nivyoroshe kubona ariko ndashima Imana kubwiwe Imana imukomeze kandi akomeze gufasha benshi. Murakoze cyane ni kubera ko yari umugenzi wawe. Nuko navuze ngo yari umugenzi ubundi bwo jewe ndabivuze uko n'umugenzi kino gihe mugaviramo imbere yaho nawe narinze. Tukivuga kantu ko gufashanya muri agence batubwiye ko iyo agence baradufasha pe bakadufasha byose bakabitunganya bakanadukurikirana bagakurikirana iterambere ryacu. Mbega ko tuzi ko kugenda bifise ikiguzi kanaka birasaba kushamo payi wawe mu gihe iyo payi utawushoboye kuyitera. Mbega wogenda bakagufasha mukazozora riha mu nyuma washitse. Okay, murakoze cyane. Nibaza ko hari kibazo ucu usanga umengo sigwanje mugabo reka gira ico ndakivuze mu buzima bwa misi yose uko dushobora guhura ukansaba impanuro kuko je ikintu nkunda kuvuga ni giki sinigera ngomba kuja inyuma y'ijambo ry'Imana. Nivyo haraho bavanga ubumva abantu bose bo bitwaza ijambo ry'Imana reka bagitwaze hanyuma uri karikoresha nabi azobibazwa na nyene ijambo mugabo we ryumve ijambo ntiribesha kandi rirakiza. Nimba rivuze atameze neza we ntaco bigutwaye ijambo rikoresha. Reka nisunga ijambo ry'Imana rivuga ngo turi ingingo z'abagenzi bacu. Bivuze iki? Nta kintu na kimwe ushobora gushikako ata muntu abifisemwe uruhara. Hanyuma abantu nibo batugirira neza muga kandi abantu nabo badusambura. Bisigura iki? Nubona umuntu akoze ciza abona Imana, nubona umuntu akoze bibi rabi mpwe mu mbiri nyuma yiwe uce wikomereza. Hanyuma Yesu Kristo igihe yaje kuzura Lazaro ayo makuru ngira murafise muri Bibiliya basanze hari kibuye cyari kumva yabwiye abavukanye biwe ngo kura kwikibuye. Bisigura iki? Yesu ko yarashoboye kuzura umuntu yapfuye ntiyari ico kibuye ntiyari kukibwira kikavako mugabo. Bisigura iki? Naho Imana bifite ikigomba gukora ari intambwe ugomba gutera. Hari umutima wo gushaka, hari umutima wo kumvira, hari umutima wo kwizera. Hagomba kubanza kuba kwizera yuko ico kibuye nicava ko basivye binaza kubikora. Bisigura iki? No muri agence rero barafise ivyo bagufasha ega naho hari ivyo ugomba gukora. Igikurikira hamwe bovuga ko bagomba gufasha abantu bagenda tamahera bagira igihugu cavura gisigara kigize gute gisigaramwo bake babandi bibujumbura naho nyene nabo nyene si bose. Cyatse kuvuga iki? Simave ngumura abantu naco ndabizi ko bazogende babibarize mugabo sindabaciye intege mugabo ndafise amakenga yuko bitokunda.
murakoze. Iyo noti babanze bayirondera ariko baradukurikirana bashaka kugenda imbere dusa n'abarangiza ikiganiro cacu, reka ugira akajambo usigiye abariko baradukurikirana na cane cane abafise uwo mutima wo kuja hanze baguma bumva ibindi ku ruhande, ubereke yuko bahumuriza, ubereke yuko ubuzima hariya bushoboka. Murakoze cyane. Kimwe novuga ubwa mbere ndi umwe mu bagiyeyo, hanyuma kuba Imana yangiriye ubona akaba ari ishobora gutanga itemoignage, ndabishimiye Imana. Hanyuma ndashimiye n'abariko baradukurikira n'abazopartager nkuko mwabivuze, bagapartager ikiganiro, bagapartager amakuru. Hama ikindi no basaba by'ukuri ngomba guherezako abajene bariko barondera kujayo canke uvyumvise agomba gufata ingingo kubw'iki kiganiro, nabanza asenga Imana vraiment yume mu mutima wiwe ko atuje, ntabirondere nk'umuntu agira cike ko ntibironderwa n'abantu bariko baraja bahunga. Oya, nukurondera mugabo genda wumva ko ubuzima bufise, hama gihe ugira gute kugira amélioration. Hanyuma hamwe n'ivyo barabe ko ari risque iri karikire, ntukora ibintu bwa mbere ntihagire uhebe ishure kugira jeyo. Je nisho mpanura umuntu uri kariga nabanze yigaheza, uko ubuzima turabufise kandi igihe cashinzwe gishitse ivyo urondera urabironka. Nanje ndacarondera, ndaciruka, ndacarondeza, mugabo twe ntidukora nk'abarondera umugisha, dukora nk'abafise umugisha. Ese bagire neza. Ego reka ndabakengurukire cyane rero ku mwanya mwadutije no kuri témoignage nziza muhejeje guhereza abariko baradukurikirana. Wewe twatanguranye ikiganiro tukaba tugejeje ngaha ukiri kurakira, kandi ndagukengurukiye cyane ibyo tubasaba n'ibya bindi nyene. Yari Nina Merveille, tuzosubira utaha.